nagomba kubanza kuvuga pole sana ku bavukanyi bacu b'abaresikape b'abatutsi b'abanyarwanda bakorewe jenoside. Ariko nk'uko perezida yabivuze ati turakomeye, turahagaze, twarashibutse, mwarashibutse kabisa, kandi nta gusubira inyuma. N'ufise ico cifuzo ntaco azosubira kugeraho, ahubwo azokubitwa niyo azohungira bazomusangayo. Kandi nkabwira n'abandi bose gushika n'uyu munsi bariko bazira ubwoko bwabo ko Imana yabaremye, mukomere, nta joro ridaca. Ababikora nabo bitwaje izo propagande n'amacakubiri yabo, bamenye ko yaba ubutungane bwo y'isi n'ubw'Imana buzobakurikirana, babihagarike, bareke umugani wa excellence ati politics ziri ntuzeya, ni gute mbega hage Chris? Primitive politics. Kuko na propagandiste n'aba populiste nta kindi kintu bafise boha abantu comme alternative kugira bave mu bukene, kugira bagire ubumwe. Ico bafise kugira bagume ku butegetsi n'amacakubiri, niyo ntwaro yabo, kuko n'abantu badashoboye. Mwavuze ibintu byinshi kandi byiza, nubwo turi mu cunamo, nubwo ari ibihe bitwibutsa amateka atari meza, ariko iyi minsi ivyo nabonye muri ziga seremoni niki, mvuga ati naranyuzwe. Hari abagabo batava kw'ijambo kandi barivuga ijambo uko riri. Hari abagabo kandi hoba abagabo abenshi tukwiye kuba abagabo tugahagarara. Ubwoba n'ubwo ukibufise akabureka agahaguruka. Mwariko muvuga ku Burundi. Burundi eske bagiye gukora iki? Ni igiki cyabatwara muri Kongo? N'amacakubiri mwabivuze, freedom yabivuze, nico kibagize, nico barico, nico gitumye bari ku butegetsi, n'amacakubiri. Ikindi cya kabiri n'amafaranga, inda z'akagwi k'abantu bamwe, akagwi k'abantu bake bari ku butegetsi, abandi bagakurikira batazi n'ivyo bariko barakurikira. Mbere Rumata bararonse ya mahera y'umushahara, ya mahera Cndd yari yabemereye, sinzi ko bayaronse. Oya, nta makuru sindayaronka nanje ko bayabonye. Urumva bari bemereye Cndd ko bagiye kwirukana M23, ariko nabo bamaze kubona ngene bariko barakubitwa, arababwira ati ivyo mwanyemereye mbona ataco muriko murashikako, ubu rero nabo bafise ingorane, sinzi rero n'ingene bazosubirayo. Manisha yavuze numva afise agahinda, ati Abarundi, ariko harya nukwemera kabi, turakuze, twaratwawe n'abatoza utwaye, ariko nitwiyumvire ko nahubwo twobakuraho mu vy'ukuri. Ariko uko bagiye hari sivyo ndabifurije, barashobora guhindura, n'abarundi benshi abajene barashobora kuhaguruka bakavuga ati intwaro nanase turanse, ariko biragoye, n'uhagurutse baramwica, bakwica kubera ubwoko bwawe, byaja muri politike naho nyene bakakwica ari bene wabo. Ils ne représentent rien qu'eux-mêmes, na propagande babesha abantu kugira bimentene ku butegetsi. Iyo bananiwe nico gituma mwumva baza niyo mipanga, kubera igihugu cabananiye gutwara. Rero muri Kongo baratsinzwe, ntituzomenya n'ingene bavuyeyo, canke tubimenye biro tuve kandi muri Tanzania. Murakoze Patrick. Dokoranga reka mvuga akantu. Yego.
Mana muranshimisha kandi muranyigisha abantu muza ku masipesi iyo muko muribaza ko abarundi afridiside ngo iruba afridiside ngo iruba Tanzania mushake mwongere ko n'ibindi bihugu mushaka ngo bazababwira ngo bave ngo hama abarundi nabo ngo bace bavayo ngo habaca habango negotiation direct mon ami abarundi murakeka yuko bizaba birangiriye aho ariko murasetsa bajya hajya umwana iyo aguma ashaka gukora ku gatoki k'umuriro uramureka kugira akoreho ashe ahiye ntazosubira gukora ntimwibaze ngo iriya histoire yuko bari abantu badutwara Cndd yagiye muri Congo bazosubire ngo inyuma ngo afeyime kwisha pas du tout dore indi etape tugiyemo abana bacu abasaza bacu barungika muri Congo barajayo barapfuye birirwa bapfa bagahembwa udufaranga inkiza ntikiza ubu rero ubaho bigeze hariho n'abandi batanguye kwiyonkora bakaja muri M23 abo bana nibo bazotaha mu gihugu kandi uko bazataha abandi nabo basohoka jewe ndaha vous allez voir Uburundi ça va chauffer ibintu ajya avuga ngo le malheur des uns fait le bonheur des autres umuntu wese agira igihe cyo kubabara n'ubuzima ariko mu buzima tubamo dukuramwo leçon rwigema bafata igihugu bagiye kugifata bagiye kwinjira u Rwanda yababwiye ngo batatu nubazi mu Giswahili ngo batatu babiri ngo umwe ngo yubake igihugu n'ibiki natwe abizi Kongo bagenda wasonge wawili wakufa umoja yego akayebaki akajenga Rwanda ndago igintu cy'igiswahili kirangora sinzi naho bihera nzi gusaba ibiryo gusa ariko icyo ndababwiye cyose kujya babivuga wigama bivuga bishire natwe kuri twebwe mu bihindukize batatu bije muri Kongo babiri barapfa umwe azotaha uko azotaha njewe muzaba mubibona ndababwije ukuri mfise icyizere kinini cyane kuko ibi bintu ndashaka kudukora kutuvangura abarundi nta bintu by'amoko dukeneye ko twiga histoire y'ibyabaye kugira ntidusuye kuja mu bintu byo kujyana twubaka igihugu nk'abarundi nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta mwetranje twese dukeneye kuba mu Burundi twese umuntu wese aronka service zikwiye yidegemvye twese twinveste mu gihugu nivyo dukeneye ntidukeneye kwiyumvamo ubuhutu n'ubututsi ntabyo dukeneye twebwe rese c'est ça le problème ils nous jouent sur nos malheurs du passé bakatudiviza ndahamagara abajene bose b'abarundi bavuga ati non stop mwarananiwe gukemura ikibazo cya le passé muvuga ibyabaye muhana babikoze yaba mu buhutu yaba umututsi yaba umutwe yakoze ishano wese ahanwe byarabanane ko mwebwe namwe murimo mu babikoze donc stop dukeneye igihugu cyacu jewe mfite icyizere kuri bajya abana bagiye muri Kongo ntibazacirira guhera bazataha kandi bazotubohora dutahe natwe naho mpagaze pe urakoze Rumata ndi gufata note hano ngewe Rumata yavuze ngo Afrique du Sud na Tanzania n'u Rwanda bazakora pression yes oya bazakora pression kuri Tshisekedi yemera ibiganiro direct na M23 ariko Burundi uko niko yavuze ariko akavuga ngo Burundi bwo buza kubitirwa hariya niko arimo kuvuga nuza Cndd zakubitirwa hariya noneho reka twumve nkwakuzi hanyuma noneho turagaruka ku mwene Kristo tugaruka tugira Cndd inama tunagira na message wenda duha M23 kuko kameme baratwumva pe nkwakuzi uvuge kuri topic South Africa Tanzania mu Rwanda Burundi bwo buri hehe ubwo ni Kinshasa n'ahandi ese uko bose barimo gusutena M23 Burundi buri kuki Burundi urakoze rero uri umurundi ntubavuga ukagomba kuvuga ivyo hanze ibintu bitangaje tugasubira ku kindi kibazo kigira kabiri twaravuze yuko guhera kera akarere katize ikibazo ku gihugu kimwe kimwe guhera 2015 vyaravugwa yuko bakwiye kwiga ikibazo ku gihugu kimwe kimwe ko ingorane z'u Burundi zizokwa
zizokwambuka zigashwara akarere kose. Ubu urabona yuko aho bigeze ingorane z'i Burundi ubu imbonera kure canke Cndd n'igisirikare ca Varisito n'abadede bafukama i Burundi mu nzu kiri hari ngira nko ku birometero 1000. Rero mu gihe akarere kadashoboye kwiga ikibazo cy'igihugu kimwe kimwe ku kwindi, uno munsi vya M23 baravyiga ariko bazoba oblige yo kwiga ikibazo ku igihugu ku kindi, kubera ingorane uri kuraraba 94 interahamwe zarambutse ziraza muri Kongo, urabona zaje gutera akajagari muri Kongo, binakwegerana Kongo, bituma rimwe na rimwe n'abakongomani baza kuvyifatamwo nabi, bagira fanatisme y'ubwoko y'ibiki ntibabone mu nyuma, urabona iyo bigeze. Rero mu gihe abantu badashoboye guhagarira surtout uri Murundi hagarira umenye guhagarira igihugu ciwanyu. Uno munsi bariko barazana imipanga, iyo mipanga uno munsi naho twoba turi hanze turafise inshuti, naho baba baraje ntubuze kuze kuzine cyangwa abandi bibisanira biwawe. Akarere karanumye nta numwe avuga hazoba ubwicanyi, kandi ubwo bwicanyi nuko buzoshwara akarere kose. Nta waruzi ko ingorane z'Uburundi zizoshika muri Nord Kivu, ejo na Tanzania birashobora no kuyifata cyangwa ikindi gihugu nituzi cyangwa na Uganda bigashikayo. Rero turiko turavuga Ramaphosa n'umuntu sinzi ko mumuzi, n'umuntu w'umugwiza atunga cyane, arazwi mu bintu by'amamini, n'umuntu araba inyungu ziwe. Nta rero kirya kibazo ikintu mwibagirwa, kandi hariho kwibagirwa yuko hari mu bintu by'inyungu bampatse ibihugu barimwo. Rero nka twebwe turi mu karere turafise ukuntu ingwano tudashobora kuyibona, kubera ingwano zihari bakoresha ibyo bita legere nduzenya parle nduzenya procuration asymétrique. Usanga hari ibindi bihugu bakoresha cyangwa izindi usanga hari des mouvements de gauche à droite bitaboneka. Rero harimo ikintu cy'inyungu, ntituba abafana, dukoresha ubwenge, kandi kira muntu amenye kugwanira, ntagende kuba ntuze, ntagende kuba umufana nk'uko Rumata ariko amenye kugwanira igihugu ciwawe. Ubutegetsi bubi ntibwikura, burakurwa, bukurwa kandi na bene bwo. Rero kijya kibazo ca hariya batize ikibazo ku ntuzenya, biragoye cyane yuko ijya ntambara ishobora guhera. Dufise amateka muri Nord Kivu yuko South Africa subwo bwa mbere ihaje, kandi yari hari no muri Monesco. Dufise amateka yuko baraza intambara igasubira ikagira igahera haciye imyaka 10, nka M23 yaheruka après combien muri 2012 n'abatari 2013 ntabyibagiwe. Ubu rero bigenda vyiyongera. Rero umuntu w'umurundi cyane mvuga nk'umurundi, umurundi ukwiye guharanira iwanyu habe intwaro nziza. Mwakoze mabare gatonye kandi asabye kigobo n'aborganije intuzenyi hose ndakubaze. We kuri umurundi ukaba uvuga ko uzi abari aho bari bagomba kugwanira igihugu. Jesse mvuga abantu bari kutubwira na koze bariko baragwanira. Abagwanira amakuru urayakurikirana. Reka Nkwakuzi asoze, hanyuma ufite ushaka kuvuga nawe uraza gusaba ijambo. Murakoze, komeza Nkwakuzi. Ndasoza ndavuga uyo abahagurutse mu Burundi arabazi, nta mitegwa ntega, arabazi, biravugwa mu maradiyo, barafise umuvugizi abavugira, ivyo baharanira urabizi. N'akarere kose karabivuga, yaba Cndd irabivuga, yaba Varisito irabivuga. Niyo bagiye kwiga ikibazo cy'akarere baravuga iyo muvuma ya leta tabara kiragaruka, niyo yatumye mbeme na relation diplomatique z'u Rwanda ziba nabi kubera iyo muvuma ihari ivugwa. Rero giye mu Barundi mugomba guhishahisha, mukagomba kutavuga, mugomba guca ibintu hejuru. Ico ni ngorane imbere, kandi muri deva intuzenya oppression nk'ijya Cndd ubu uri kurabazana mu mipanga. Rero ndiko ndavuga igihugu cyose bati
hatize kugira ingorane vyigwe je fatira nko ku Burundi kugira ikibazo gihere n'ingorane kandi iri mu karere ka East Africa Community turabona yuko isa nk'ikidahari mu gihe East Africa Community iri mu bipapuro abantu bagahembwa bakagenda hariya za Arusha iyo hari siege yabo bakagira iki naco n'ikibazo rero je nk'umurundi mvuga yuko ikibazo batize ku gihugu bashobore gukemura ikibazo mu bihugu bya East Africa ukuntu vyogenda nta ntambara ziriko zirahera muri kajya karere nk'abangejeje ka urakoze Rumata urashaka kubaza urabaza nde Nkwakuzi sabe ibibazo bibiri uravuze ngo jewe ukuntu mvuze ndasabye kugamira bivuze ndasabye mbwira impamvu umvuga gutyo icya kabiri ndashaka yuko namba hariho ikintu kote uriko ndumva urafise ukuntu gwana abintu ndashaka kuvuga ariko ndumva wodudura ukavuga hayel masik namba ikintu kuko tweko je personnellement ko mvuga ntabwo ndi umunwa mvuga icyo numva ashoboye kuvuga nzi sinkurikira nazi ibyo nkurikira kuko numva ntahuri ibyo nkurikira ariko wewe ukuntu uvuga ntibitomoye neza jewe ndashaka kumbwira impamvu umvuga uko imisi yose wamuvuga ngo ivyo mvuga ntabwo vyumva cyangwa ikundi kuntu hamumbwira wewe icyo ukurikira wewe udefendike oya Rumata uri umuntu uri active aha ku maspace hanyuma je kinangaza kwa mbabarire sigomba kukurengera ndazi yuko uri umurundi aparike kwa uri kuravuga nzi yuko uri umurundi uri uravuga ko uri umurundi kazi ariko rero sishaka ko tugenda muri confina kwa je nagira yuko gukeburana si bibi naje urashobora kunkebura sinovyanka rero nako ndakubwira wavuze yuko hageze kwico kibazo kwibitu biko turavuga vyikongo gucuba ngo umunyamahanga je nkavuga ati uravuga ucuba umunyamahanga kandi basize muri Burundi kubera tudashobora kuvuga by'Uburundi naragatwe yari joking ariko ntabwo uzaguseka mu buzima bavyumvise bamenyereye bumvise bona ko ndaseka ni juste navuga nta barundi ni muduge muvuge navuga ko nasetse yego